intambara yo muri ntuza Ukraine n'Uburusiya ni intambara itaramara n'imyaka 2 nimba igeze mu mezi menshi bari nk'amezi 16 gutyo ntuzenya igitoro cyatanguye kubura kuva muri 2012 kuva muri 2012 uyu munsi tuvugana ku isa n'uno musego wacu mo turavugana ndi mu bakurikiranira hafi yo ntuze yo dossier ico gitoro vya bloqué base ku bantu zenya ico bita lettre de crédit kugira bashoye amakamyo ya mbere atangure kuyinjira mu yabone twavuze tuti tanga iyo opportunité bacinzize niyo mwabona batacinye ariko ntuza ama preuve yose arahari bategereza babasavye bati basi ni mugende Dar es Salaam cyane mu telefone intumwa z'uburu dufise des ambassadeurs mu ntuzenya i Dar es Salaam bagende bishikire babone babereke vyose hari kamyo ziri standby bamaze kugisubiza inyuma inshuro zitatu murazi ubukene dufise mu ntuzenya mu Burundi bw'igitoro bamaze kugisubiza inyuma inshuro zitatu none wotubwira gute ngo twabuze igitoro mu gihe hari abantu bavuga bati turakibazanira mugabo mukabima autorisation mukabima ntuzenya val yuko bashobora kukizana mu bisanzwe iyo ntuzenya uvuga yuko ari deux poids deux mesures ni ibintu byohendwa abana erega abantu z'abarundi barateye imbere bafise ntuzenya de connaissance un peu partout dans le monde barakurikirana ibintu biripasa igitoro nigishobora kubura mu Burundi gusa mu Rwanda kihari muri Tanzania kihari aha muri Kenya turi tukinywesha aho tugeze hose naco twinona n'ivyo ibiciro vyaraduze ariko igitoro kirahari hari ukuburi kw'ikintu nukunuza kuboneka kw'ibintu ari kibiciro bikaduga ivyo ni bisanzwe kuko si twebwe tukiregira naco du produce iwacu batashoni twatangwa kwimba kimwe cyo muri ntuza Lac Tanganyika batashoni ndaho naco tuzofata izindi ngingo mugabo igitoro nimba kiduze ni sawa caduze tugenda kukiyangura nkuko kiduze hama twagera mu Burundi tukapika ibiciro bivanye n'intuza n'amahera twakizanyeho aba bene wacu bavuga bati rero naco tujya twinjire tubazanira igitoro kandi tukiba rero bafise nakabijya bavuga bati tukibazanira kigeze ikobero kikinjira kikava ku mupaka ipine ya mbere ihonyeye mu Burundi tuca tugiye ntuza tuca twikonforma ku mategeko y'igihugu ama transaction yose aba mu mafaranga y'amarundi nta ni dolari na rimwe tuzopfa dusavye leta twe tuzomenya iyo tuyivanira nico dufise uno munsi plus de 12000 mètres cubes ti muzi y'amadolari twayavanye n'ubundi tuzokibazanira tukibaye ku marundi hama tuya convertise ni uko bizogenda ariko tukuzi bafise projet ikwiye neza baramaze kuyipresenta tihama tugira iki tugende tubazanira igitoro dusupplying igitoro igihugu cose aho umuntu ageze ku gastation na tumwe twakira bari barugaye basuye badandaza igitoro ukuri kwamye ari none ko tuzi nubundi aya makampani yarahari za Interpetrol zisanzwe zihabwa amadolari muri ntuzenya zihabwa amadolari na ntuzana bero ayo madolari ubundi acahererahe ko bagenda bakakizana cashika mu Burundi bakakirangura kikarangira ayo manuzenya ayo madolari ajahe anyikirahe amahera ubu babaha ngo baje kukizana ahererahe ko atatweka batubwete ngizi kamyo ziri mu ntuzenya keke payo tuja kukirankurira ngize zaraba zimwe zirastagninga kubera ibi batuga gusanga amadolari yarabuze niyo umuntu avuze ati amadolari arabonetse ingwaniri jubunye numbwiye ati ndaguhigira amadolari aho mperereye muri Kenya nawo ukeneye miliyari 5 nozironka ufise amarundi yiwawe nozironka kuri kwamye nga muri Kenya ntibigira avuga ngo amahera y'agaciro ivyo ntibibaho Tanzania c'est la même chose mu Burundi wonye niho baririmba ngo amahera y'agaciro womengo mu Burundi ibintu dukora byose twikoresha amadolari no bene iyo audio ndayikoresheje kugira nsabiki ijambo nirimo nsaba indongozi twikumwe ngaha mukurikirana iyi dossier muyipushe mudufashe dupushinga abantu bemererwe bagira iki batuzanye igito mu Burundi ibintu byo gutonda imirongo nubwo ama déplacement atarasanzwe bakwiye hose mugabo igitoro kigira iki kiboneke mu gihugu abantu batangure kuyunguruza kuri kwamye abantu basuye ku mirimo kuri kwamye kuko
iribura ry'igitoro iri rishobora gukwega karambaraye, je vous jure rishobora gukwega karambaraye. Mu Rwanda byarabaye, mu Rwanda harageze igihe ba block igitoro, barakibloka. Mugano za Kagame ko yari yaciye abikema hakiri kare. Bo yavuze ati okay, muvuze ko nta gitoro kihari, ni sawa, nta kihari nyene, ugara rwose shira ko magufure kuri station hama leta itangwe kucizanira. Bose bace bugura igitoro, weco gihe gitoro nicasuye kubura, naho cobone gishaka kurura imisiriye. Ni henshi bama bagize ntuzenya bagira amatentative yo gutembagaza ubutegetsi kuko biherahe. Ega bene mama tuvugana ukuri, intambara mwiteze y'amasase n'amabombe si izosenya umugambwe, si izosenyura igihugu. Je vous jure ivyo barabigerageje vyaranse, bizoca mu kubananiza mu ntuzenya mu bintu bijyana na ekonomi. Aba bakreye amashavu mu ntuzenya mu bene gihugu bashavure bavuge bati byose byananiranye, byose nimba kama ni homba baba ngo homba homboka. Ivyo ko umuntu yamaze gusara yaraye ubusa, mushaka kumubwira ngo nagwaniye ngo yanguruma ngo amaraso yanje narayatanze ngo ngwanira igihugu, ivyo ntibivugika. Abarundi babaye umuntu mubya ngo abarundi babwira ivyo ugezemo no munsi, ivyo babaye mu no munsi, ntuntu uje ngo ngihuka 93 oya nibikunda. Muteze kubabwira ibihari mugapambana ni hari intambara ntuzenya zizo no munsi dufise ziza ntuzenya ziza d'une manière multiforme, ziza mu buryo bwinshi. Hari nabaza bavugishwa, hari nabaza bateruye amabibiriya, hari habaza basabota mu buryo bwinshi. Ivyo muteza kubimenya, mumenye intambara mu Rwanda. Ntugiye ngo umusirikare gusa ngo umenye ngo amashayijere 10 ngo umenye ntuzenya machine gun ngo gende ryame hajya mu ntuza mikorosi. Wapi? Intambara si izo zonyene, izo zozo zije twamaze kuzibona kuko ziratera urwamo. Intambara y'amasasi ije nta murundi numwe atomera urusase ruvugiye ngayi Bujumba, nta numwe atamenya ito urusase ruravuze. Swate ndinjira, swate nimba bindaba, leta ivuze ati nimwigwaneho nza gutora igipanga ho ndi ngenda kubunda mwishamba hama ndindirireho. Mugu rugamba rwa ekonomi ibi bica mu ntuzenya mu nkaratasi mu autorisation bakunyikira ku meza, kandi akunyika yanaguhaye na uragenda kanaguha n'amazi ukanwa, ukabona umengo nyene n'umuntu agufise ku mutima w'urukundo. Mugabo agira uraje kuraba ukaza gusanga ya mazi yaguhaye ko kugira gufunike, uvuge ati naho mbuza ntuza autorisation y'ibi bintu temporama yanyetse yuko ari umuntu mwiza arankunda nta ngorane. Bo nkoresheje ntuzenya umwanya munini, ariko ndakunda gutanga icyumviro kugira gishoye gushika neza gitomoye. Rero abantu igitoro kirahari kiruzuye, nuno munsi mu pushing ntuza ministre wa ntuzenya wa energie et mine, mugende muraba bose bategeza kugira mu ruhara mu baze. Mbo je vous donne ntuzenya no umuntu mushaka gukontakta Pasteur Habimana. Ntagiye umuntu yitwaza kuva muri 2008 asinya amasezerano yo guhagarika intambara. Sinaza yuko abantu mwa mu muziko dossier mbi, ico yagwane yakigwane kandi nuvuga ati yakidushikanye ko yagwane meme koze na CNDD-FDD ntarigera gwanya CNDD-FDD, ivyo murabizi. Mugabo kuca tugira ngo ntuzenya ngo urumva hari abantu bacavuga ngo bakaca bogera ko ngo ntuzi ngo ujya ngo wazo mu parpe utwefner. No politique za kera ni ndatakinye politique. Naba dutwa no musi nituri muri politique, bien sûr turi muri politique. Kandi ntuze hari politique twita ntuzenya politique, ibintu byose tuvuga tuti ni politique kubera ko ari politique y'igihugu, politique ya ekonomi, politique mu masecteur atandukanye, byose ni politique. Apana kuvuga ngo urumva ngo kubera yahoze ari iki, none uwo muhora kahise. Nimba dukorana n'abantu uzenya n'abahoze muri Prona, harimo n'abagizwe ibyaha bya genocide, harimo n'abagizwe ibyaha bya genocide yakozwe 72 kandi 93 bari mu badukinagiza. Kubera iki dushaka kubuza umuntu avuga ati iki gisata kimukira yumba reka tukibafashemwo twafise solution kujya haba intuzenya ujya mubonano w'aba diaspora niki leta igatanga kajya abantu baki exprime bakavuga bati bisisati nibi tuteza kuvyino kunuko.
umuntu avuze ati nzanye solution ku kintu runaka kavuga ati nabonye amabarabara yaho ryamenetse ngenda rikore nituraba son identité turabicaje kudukorera cyaje kutumarira hama tugakurikirana ibikorwa umuntu arimo arakora tukabikurikiranira hafi tukaraba yuko atari babandi bazana intererano z'amamiliyardi n'amamiliyardi mu mugambwe mugaya amara gushikayo akagenda akawimba mu mizi amabanga yose akorerwa mu mugambwe kazawumva Europe yazi nka yose kubera iki yinjije mu akaguru kamwe akandi kari hanze reka ndababwire yuko nivyo turakorana kandi ni vyiza yuko tunakorana n'aba bene wacu mugabo mumenye yuko umwana yamenyereye kwiha we nushaka kumuha mu ntoke ngo azokera gushimiye ce sont des enfants aba bene wacu bahoze mu ntwaro za kera ce sont des enfants prématurément c'est vrai bacutse batageze ubwambe baraterana mata bakagira iki muguno munsi twese turondereramwo ntibagitanga raporo ngo Burundi buratunze bwose ukubera twese dufungura twese turondera twese raporo bahora batanga bifatiye ko uwo munsi bafatira kuri bose muri rusange rero ibi bintu muraye mu bikurikirane turabiki giturucinje nuno munsi barimo baratevye idose kugira imuzadere bahawe ise nirangira hami gitoro kija handi dusuye muri ya ntuzenya kuzosubira gukonvenka uwo muntu uzenya uwo partenaire wabo yari yemeye yuko bakorana ntuzenya Pasteur Habimana raba mu contacte muvugane nawe mu muhamagare aze mwicare hamwe mu bazi ibibazo bikwiye abaho umuco ushaka kuba navuze hari ivyo nakuyeko canke nukongera canke ariko ndibaza ko ataco nongeyeko usivye umuco no banatanze wa situation zigenda zisa ariko handi hoho murabe yuko iyi ntuzenya iyi pénurie artificielle twashizwemo n'aba opérateurs économiques ba kera mu ntwaro za kera turabe yuko twobagondoza tukabavangira uko ega mumenye yuko ngo twaravanze vyo yayi simerange homogène ni toujours hétérogène mwese arazi yavuye wavuye mu ishamba arazi ko yavuye mu ishamba wakuye ku butegetsi nawe yahoze ari ministre akaronka arazi ko yakuye ku butegetsi decision yaho afata nk'umuntu nk'igihugu akiyita igihugu akiyita ngo ni inzego z'igihugu arazi ho yavuye kajya gashavu nikarahera avuga ati natwe aho turonka hose tushaka kubanigira ntibimenyekane ntibitere bruit duteza kugira intuzenya kubikora nibavyishimiye rero muze tuje hamwe dukonjige nos efforts tuje hamwe dushigikira abantu bagomba kutuzanira igitoro babahi autorisation hama tuze tubabaza ati none ya autorisation twabaha cya gitoro mwatwemere kiri hehe ariko izo ntuze izo sana mubona nizivuidas intuze desamu direct no kuvuga iki dès que autorisation ije nimwe harura 3 jours igitoro kituze mu Burundi muzoce jeje nyine nimero yonje siniyihisha murayibona muzoce mu nkonta kitamuvuga ati nyaruka ngaha mu gihugu rakenewe munshingishe nshira amavi hasi ati wafashije ababeshi ariko rero umva murabe tuje hamwe turabe ingene dushaka kugira intuzenya gusova situation ibintu bizana kajagari mu gihugu ntabwo amasase gusaba yavuze ntabwo abari imodoka ziba zatembagaje canke baturiye ibintu bizana intuzenya ibintu bica mu mpapuro iyi ni ntambara mbi cyane aho umuntu ashaka kugira intuzenya kwima uburenganzira bw'ivyo wategezwa kuzana akagira monopole yiwe ugasanga ngo ni jeje nyene donc umuntu akiyita ubuzima bw'igihugu muri secteur runaka ntibikunda ivyo bitegezo guhinduka abo bene wacu bategezo kuba maso bakanure abantu bahoze mu ntwaro za kizi secteur tubona yuko turonse umuntu uzenya umupatriote avuga ati tubavangire ndafise umutahe mu muhenuza autorisation spéciale itigeze itangwa mu gihugu cy'u Burundi kugira abaza babavangiye uko abenshi nababwije ukuri benshi mu opérateurs économiques dufise n'abantu bafise ntuzenya des enjeux politiques des intérêts politiques barondera bati noro nk'ukuntu bavaho ariho uburenganzira bumwe nimwe noce ndaburonka fully ariko nk'umuntu uzenya Pasteur Habimana depuis 2008 gisindiye ama connaissance sindigera numva ahantu na hamwe yubavuga ngo ndimo ndondeza gusaboto duki ngo canke mwumve ngo twumve ngo mwana namirito nabwo mwe n'ivy'imigambwe yaranabiheze
sofu nuza ideology yiwe afise avuga ati dutegerezwa gusangira vyose n'aba bene wacu nta handi hantu no bandamuzi nabi abandi baba bamuzi nabi murashaka kundondera in box mukambi ati uyu n'uyu turamuzi nabi kunuko ariko aho ngeza amaporte nta kintu kirinda muziko nta kintu kirinda muziko no mpamvu tutegereza kumushigikira bwatwaye yuko ico gitoro coza kandi noneho kumushigikira ntituzadushigikiyewe tuzadushigikiye ibikorwa vy'iterambere vy'igihugu tuzadushigikiye abarundi bose muri rusangi tuzadushigikiye igihugu mu iterambere nafashe umwanya munini ariko murakoze cyane abaza gushobora kuyumviza yose bakarangiza tuje hamwe dufatane